muri ya ntumbero yo gushigikira abakenyezi n'ugwaruka ruri ku kivi. Pam Channel TV yaratunganije kwigenekerezo rya 12 Ntwarante umwaka wa 2020 ihiganwa rya mbere ry'abakora amagato mu gisagara ca Bujumbura. Abarenga 20 bariyandikishije muri iryo higanwa, ariko mu majonjora hasigara 6 gusa, akaba ari bo bashoboye gushika mu gice ca nyuma c'iryo higanwa. 3 ba mbere barashoboye kuronka ubushimwe buzobafasha muri uwo mwuga wabo. Abo nabo akaba ari Mufasoni Elise Decor, Mufasoni Delcia Decor hamwe n'abigeme bahurikiye mu ishirahamwe ryitwa Dolce. Twaragendeye abatsindiye iryo higanwa kugira batuyagire ico iryo higanwa ryabafashije. Uyu munsi kuja muri iryo higanwa vyoba vyabamariye iki? Inyuma yarya rero mahiganwa, nyuma yo gutsindira ajya mahiganwa, ibintu byarahindutse. Narabonye ibintu bihinduka gute, kubera irya higanwa uraziko ryaciye mu réseaux sociaux, abantu benshi baratumenye. Mwaradukuye ahantu mu rufuri twakorera, abantu batangura kuturondera, abantu batangura kudutelefona. Nukuri ibintu byarahindutse, amakomande aba menshi, akazi kaba kenshi, ibintu twatanguye gusanga tutegeza kwiorganiza bushasha bitandukanye cyane n'ingene twakora. Mu majambo makenya irya higanwa ryaradushikanye ahandi hantu. Nukuri ndashima Imana kubona yarabukoresheje kugira ngo tumenyekane, kugira ingabire yacu imenyekane, kandi kugira ngo no munsi dushobore kuba twotanga gato ikagenda, abantu bakayikunda, n'abandi bakaza gutanga ayandi makomande. Mu majambo make novuga yuko impinduka ari nininya cane. Novuga nti impano ni nyinshi. Urumva kuronka abakiriya benshi niyo novuga ko ari impano. Mu nyuma hariho umuntu yaciye telefona, amaze kubona ry'amafoto asirikira kuri ma réseaux sociaux, arambaza ati buryo bwose mwe mwahora mukora ibintu byiza nk'ivyo nimutubwire. Ati jewe ngira ndagushigikire, atari mu majambo gusa. Uwo muntu n'uwo hanze ari Norvège, nzambona aranyemerera ati jenzo, ati wifuza ko noguhiki. Ndavuga ni jewe hari machine nifuza y'amagato ndunzenya isohora imprimante, atari imprimante nka zigazo muri secrétariat public, oya imprimante iri appropriée pour les gâteaux. Ndamubwira nti iyo ibujumbura ntayo dufise kandi simbona aho noyikura. Aca arayinyemerera, nta misi yashize aca arayindungikira n'izindi matériel z'amagato vraiment ziri très performant, arayindungikira. Ni machine nziza cane, ni machine novuga nti yari rêve yanje. Ni machine ushobora gukoresha. Hariho nk'abakiriya basanga basaba amagato ariko amafoto, ugaca usanga umuntu agiye kuri secrétariat public asohoje foto, ijya foto nyine isanzwe, mugabo kuyimuka cumugura uti yewe iyi foto rero ucikura ko ntuyirye. Ariko no munsi siko bikiri. Impapuro z'iyo machine impapuro ziribwa. Turemprima ifoto y'umuntu agakata ari nk'ukuboko, ari nk'umutwe, ukabijya uzi neza yuko ari ikintu kiribwa. Ni machine nziza cyane. Ingabire urumva ko twarazironse, kandi n'ubu ndibaza ko Imana izobandanya ibikora. Ego nce numva notera intege abantu bikorera ivyabo. Urabizi Imana yaraduhaye ingabirano. Umuntu wese ujye usanga afite ingabirano muri we. Ikintu Imana yaguhaye ushobora gukora kandi ikaguteza imbere kandi ikakubeshaho. Rero ndatera intege abantu bafise ingabirano bagikorera ahantu hatabona, canke bisuzugura bakavuga ati mbere ikintu jewe nogikora nohera hehe. Oya, nimba wumva ko ufise ikintu ukora kibe gito, wewe nugerageze ugishira habona abantu bakimenye. Twe twaragira ubuntu tuja mu mahiganwa, gomba abantu batumenyera ngaho, ariko natwe mbere twagenda tubwira abantu, nagenda buri muntu chaque porte mbaza nkuko duhuye nimbe urazi ko tukora amagato, uri ukwemereye akaguha commande canke ntayegoye. Mugabo naravuga kandi narabwira abantu, ndatera intege rero abantu bikorera ivyabo, nimushire hanze ivyo nimubivuge. Jewe no munsi niba naronse imprimante ni kubera nagiye habona nuko nerekanye ibikorwa nkora. Nawe gerageza winteresa abantu, gerageza ubivuge, ni wabimenyekanisha abantu. Imana ntinzobora bikoresha, Imana yabise abantu ikoresha kugira ngo utere imbere. Nkuko nanje no munsi Pam Channel TV
Imana yikoresheje kugira ngo jewe ntere imbere ingabire yanje ije ahabona ndonke ingabire zitandukanye nawe ndagutera intege muri ivyo ukora gerageza abantu babimenye nibakumenya bazogushorera kandi bagushora nawe uzotera imbere je nibaza ko ari uko Eje Decor ni ikigo gikora ivyerekeye amagato turategura amagato y'ubwoko bwose ya mariage ya anniversaire eka n'abashaka gufungura ku meza comme dessert turabibakorera ikindi Eje Decor ikora gutegura imanza za dot za mariage za pré-dot eka ufise urubanza wese turamutunganiriza ikindi dukora muri Eje Decor turategura ivya service traiteur abashaka gufungura gome turabategurira imfungurwa ziryoshe cyane imfungurwa zifise urutonde rwiza murakoze je kuri jewe ikintu canyunguye cyane kari umukiriya aje wabanza kumwemeza ku kintu ukoze akabwira ati mushiramo iki mbega ziraryoshe ariko ubu unye umuntu araza akavuga ati ama ilaganye le meilleur prix arabimerita kare wategeza kuyikora kugira ashobore kuguta mais maintenant c'est pas la même chose ubu araza ari siyo yuko aje kurondera ikintu ciza ibihe vyiza nibuka cane cane ni igihe tweko turakora amagato sur place kuri je nabonye yuko atavyo noshobora kandi mu gihe nari nibungenze umwana navuga ati reka ngende nkuri ivyo nshoboye ndavuga twejeje gukora navuga ati nananiwe ariko ndashima Imana yuko Imana yashoboye kumushoboza haronka ico kibanza ca kabiri Allo oui ego n'amahoro ego ni Eje Decor ego mwari mufite gato ego nta kibazo ego ku mugoroba biraboneka mwumva amazina ego nta kibazo ego d'accord à plus tard Oh là là, j'ai la main. Bye. Scarinezza. Papa guamma. Ku munsi jeno bwa mbere bivana amasaha umukiriya komande aba yasabye. Birashobora ko yo mu gatondo canke ku mugoroba. Nk'iyo ari yo mu gatondo ndagerageza nkazinduka nkafasha umwana nkashobora kumwiyokipa nkamwosa nkamutegura mejeje nkashobora kuraba en plan du temps ukuntu bimeze si ifise ama matériel akwiye atayahari nkayatuma ariko gerageza aske matériel zose ziba zihari si se amagi ifarine kana ikabihari atabihari nkabituma nkashobora kuza gukorera commande vyose bihari hari jambo abafaransa bavuga ati ngo c'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en pâtissant qu'on devient pâtissier ego kugira umuntu ashobora kuzogenda guhiganwa yumve muko afise passion kandi yumve aho ashaka gushika atari handi nyene ariko ashaka gushika mu rundi rugezo kanaka kuri we hama je l'encourage ntacike intege nkuko nanje bwa mbere navuga ati mbega bizogenda gute ariko ntari byinshi nigiye muri iyo competition nitwa Merveille dernièrement naragishije commande kwa Eje Decor agisha amagato aryoshe cyane gose kandi abantu barayikunze muri fête nari nagize kandi seguri nziza cyane bayitanga no ku mwanya cyane gose avec sagesse bakora neza cyane gose bwa mbere ngira abakora amagato yuko batocika intege ariko bogira passion ikaba passion kwirenova umuntu atoguma muri vya bindi gusa ahubwo ashobore kuzana ikintu de meilleur hama ikindi naco bashobora guparticipa muri meilleur gâteau de Bujumbura nabo nyene murahawe ikaze ntimutinye ntimuvuga ati navyo nshoboye ahubwo urabishoboye
amahoro neza ni muri Dolce. Muri Dolce kijya gihe ca competition, Dolce yabaye représentée n'abantu babiri. Jewe nkaba nitwa Ntore Kaze Muco. Ego. Competition yaradufashije cyane gose. Kare twakora ubwoko bushika nka butatu bune. Ubu unye tugeze ku bwoko bugera plus de 13 gutyo. Ego. Motivation yatumye tuja muri competition ya meilleur gâteau de Bujumbura. Twabonye ko yari amahirwe yadufashije kumenya aho tugeze mu bikorwa vyacu, kandi na cyane kumenya avis y'abaprofessionnel mu bantu bakora amagato. Nkuko mwabibonye harimo abantu bakora amagato, donc twifuza no kuja hamwe n'abandi bakora amagato. En tout cas, ari ikintu ciza. Motivation novuga niyo, kandi n'abantu benshi bari bamaze kumviriza ku magato yacu bariko baratwasita kuja muri iryo higano. Hama uko novuga déroulement ingene vyagenze, tugishika twabonye hari abapatisiye benshi muri frigo twuguruye dutwaye gato yacu, hari amadekor menshi meza. Tutangura kwibaza mbe biza kugenda gute iki, mugabo twaragize amahirwe, twarashoboye kuba aba mbere muri demi finale, kandi turabishimira cyane. Tugishika ingene twasanze ibintu biri organize aho iyo competition yabereye, impression ya mbere twagize, twabonye abazungu tuzi twumva ngo bakorera ngo muri Café Gourmand, hanyuma tubona aba Steve Berger tuzi yuko ari abapatisiye bakomeye, tuvuga tuti mana yanje sinzigana ibintu bapfa bigenda. Hanyuma twararonse avis y'abaprofessionnel, baratubwira utuntu tumwe tutari tuzi ku bijanye n'amagato, turakuriraho n'ivyigwa byinshi bitandukanye ku ma présentation y'abandi bantu twari turi kumwe. Vraiment cyari icigwa ciza, yari experience nziza, tuhakura abantu dushobora kuvuga yuko babaye abagenzi canke dusigaye dukorana. umwe abuze iki arashobora gusaba uyundi akakimufasha. Ego, vraiment yari experience nziza. Avec le prix twaronse umunsi wa competition, vyaradufashije kugura ibikoresho professionnel dukoresha ubunya, ce qui a permis yuko karite za produit dutanga ziyongereye. Hanyuma vraiment ntitugaya na gatonya ya karite ya gato dusigaye dutanga ku bakiriya bacu. Amagato yacu barayakunda cyane. Karibu n'abandi bashasha muze kugota amagato yacu. Merci à Pam Channel TV kuko twarashoboye kugura ibikoresho bigezweho kugira ngo dushobore gutanga kugira dushobore kwameliora karite ya produit yacu. Ego, bye bye. na Pam Channel TV ikabishimiye amashirahamwe atandukanye yashoboye kwifatanya nayo mu gutunganya kino gikorwa ishingiye mu guharanira kugwiza ubuzi mu gwaruka n'abakenyezi mu